already know. Irakoze Minedora Kudandaz'amakara afise umugabo umwe n'umwana umwe ndamaze imyaka 17 ndadandaje. Nkitangura Kudandaz'amakara nari nubatse umushinga ntahe wanje yavyakiriye neza kubera ico gihe nta kazi yari afise nije nadandaza jenyene hanyuma nije narondera rasiyo kandi naramufasha nawe agiye nko kurondera akandi karaka yasanga natetse byaramunezereye. Ndamaze gukuramwo ibintu byinshi urumva byaramfashije muri rasiyo biramfasha no mu kwiyungunganya kuja mu mashirahamwe nkaja ndaronka agahomba intanga. Mu nyuma maze kuja mu mashirahamwe twari dufise akazu gatonya ka chambre na salo. Mu nyuma maze kubona yuko maze kuja mu mashirahamwe nkiteza imbere twahavuye twagura inzu umugabo ntiturayuzuza murayibona namwe iracari kwa amabati isima ntiturashiramwo reka nta na kimwe kirashoboka mugabo turacagira tuzotera tuja imbere ngira ngo Imana idushoboje. Iyo yarose akaraka arafasha turafashanya dushira hamwe canke akagira rasiyo nanje nkabika mu mashira hamwe hanyuma nkaronka amahera ndaja kuri iyo nzu ndaja ndakora kimwe kimwe nk'ubu urabona narateye agasima hanyuma urabona umugabo naho ndiko ndarondera naronka idirisha rimwe rimwe nzoja ndashirako hanyuma nzoca ngira Imana igira ampezagira uko izompezagira niko nanje nzoja ndabikora bukebuke kuko ndi mukene urumva maze gukuramwo akarasiyo nkakuramwo ico gihumbi cishira hamwe ni bukebuke urumva ntisinobigirira rimwe. Ntambamye ni nyinshi kare muri iyo minsi baraduha amakara tukadandaza tukishura duhejeje nk'umufuko hanyuma kuva aho bagiriye bakafata bijya byo ku makinga amakara bayashira hariya hejuru. Ubu rero iby'amakara bayazana ku mutwe barayazanye ku mutwe umubwiye uti sigira ntagusigira agusigiye naho ugahomba usanga ari za nduru ziriko ziraba amahera yanje hari naho bakuyemwo inusu y'ibiharage hari naho ubwizo gacu usanga urahombye rero ugasanga ni induru n'ababanyi bakagera tujya mu ntaraherana nawe hari naho atabariwe gacu usanga bariko barakuvuga nabi canke ukagurana amahera ugasubizayo kugira yishure usanga ari ngorane. Kare ntibyanyorohera ariko ubu namaze kubimenyera biranyorohera. Urabona nk'ubu uye ndadandaza kuva mu gitondo kuva saa moya nkashikana saa 5. Saa 5 igeze canza nkarondera nkashira kuduharage canke nkacumba akagari hanyuma abana bakarya hanyuma mpejeje gucumba akagari nshashira kwibiharage byo kumugoroba hanyuma mbayeho uko nyene kuko je nta mukozi ishoboye gutunga hageze ku mugoroba hajya saa 11 casubira kwibarabara nkadandaza saa moya ncangaruka nkashusha hanyuma nkagaburira abana. Akamaro batera uwe abantu bose ubukene burahari mu bantu twese turakenye ariko mugabo abantu twese abagore baraciye ubwenge ubu ntiwoba ukirekeza umugabo wenyene ngo abari we arondera kuko nawe biramurusha nkaje nk'umugabo wanje ashona ibirato wo kwizigira urindiriye nk'umuntu utazi yava wo kwizigira ngo arakuzanira rasi harahaza nico gihumbi canke ntakizana wewe uca wimenya kubera hari nataba yakirose kuko nuwarindira sivyo bari karadandaza. Rero abagore ubu uye barashoboye nabone
umuntu nko kubahanura n'uwo bari kigaba wo mubwira uti tukamuhanura tutirondera agatahe hanyuma rero udandaza ufashe umufasha wawe kuko nawe biramuruhisha. Maze kuhanura abantu benshi kandi ubuye nukuri baradandaza canke bakaja mu mashirahamwe. Urumva mu ishirahamwe iyo baguhaye nk'uduhera ucuja mu kudandaza kadandaza nyene harahari abadandaza amavoka, hari abadandaza amatomati, rengarenga. Urumva urudandazwa ni rwishi. Yego igihe yatangura kudandaza amakara twara abantu, igihe twayadandaza mbere igihe nayamuha ayo makara nyamuhe twaba mu gitaramuka, hanyuma turabona ko ubuzima mu gitaramuka bubaye nabi cyane mu manuka tuje tuza ngaha rero. Ubu rero yarakibandanya adandaza amakara. Igituma namuhaye uwo mutahe je nararavye kugira ngo mbone ko aguma yicaye mu nzu, ndabona yuko bitanyorohera n'ukuboko kumwe. Je navuga nti mbo none nk'ubu wewe ugumye wicaye mu nzu nanje akaba ari jewe nguma niruka ndakuronderera nasira, none gasha ni nta kuntu no guhumutahe atahubwo hariya ruguru ko mbona mu gitaramuka aho twari turi ko nari impombye mpa n'uwundi ngume mbandanya ndagufasha utahenja ndamu carabandanya kugeza igihe rero. Inyungu icyo mbona aramfasha muri ransiyo iyo ntaronse uyu munsi nawe hari icyo anyunganiramwo, hanyuma nicerekeye inzu hariho bimwe nabuzemwo arabimfashamwo, aravuga ati mbo naronse akanyungu gatoyi reka ati mutambukanye wa mushinga ntaye wanje ndagufashe muri ibi, ico ndagishima cyane. Mu kibano benshi mu kibano bahari ababivuga ati mugabo hanini barabona yuko ata bintu by'imicafu. Yego kandi nabone bavuga ati hanini ko turonse umuntu afise umutahe ngaha w'amakara kugira ngo tuje handi tuyagurira ngaha nta mubabanye mbere baroroherwa cyane rwose baranabishima. Nuko gusa iyo bishitse ngahomba kicara mama bamubaza ati mbega none byagenze gute, akavuga ati nahombye mutama wanje namutaye ntarawuronka. Hariho abavuga ati tukugurane hanyuma uzodusubiza. Tamukanye mudamu wanje akavuga ati egome kandi nanje nkandayoranda nkaca ndabasubiza, mugabo bakagomba kugira ngo bashime yuko baguma hafi amakara bataja kure kuja kurangura ayo mugabo babironkere ngaha hafi. Ivyo bya kera yuko umukenyezi yaguma mu nzu, mugabo kugeza ubu no gufashanya akamenya yuko uwo bubakanye hari igihe twovuga yuko ananiwe na gatonyi wa mukenyezi ashobora kumuzamura kandi urugo ashobora kuba ari we acarugumya, kandi gufashanya mu rugo birakenewe. Uri umuntu w'umushinga ntaye n'umufaso nimwumvikana mukaba mubana mu mahoro. Ivyo byari bya kera yuko umugore kera yari umuzenzwa nzu, mugabo kugeza ubu nuko nimagiriranire. Nico nabivuga kujera.